nitwa Nzohabona Mwajuma hano ku kazi banyita Mabukwe ngahe Gitega. Ego mbanje kubashimira mwe mwiyumviriye kutugendera, bisigura yuko mukeneye kumenya ingene abanyagihugu babayeho ingorane bo bafise. Ego turashima, twaramusa amahoro, turakomeye. Mugabo uyu mwaka vraiment leta mvyeyi, leta nkozi nirabici dukorera ataruko turagwa mu bana kwera. Ego naho bavuga ngo ubukene buba ku muntu ntibuba ku bantu, mugabo aho uciye hose abantu bararira, abantu bavuga ati ibintu byaduze, kandi nivyo byaduze. Gira wagerageje kuraba ngaha awaravye wabonye yuko nta miduga ihari gupakura ubududu, kandi no musari ku wa mbere. Majambo makenya ho rusanga kiri muntu wese kiri muryango afise umuduga wiwe ariko arapakurura, mugabo ntidufise ubududu, turarondeza tukabura nukugira n'utu dufise tuturonke. Uratambagiza amafaranga, uhaye umuriyoni, uhaye miliyoni zibiri, uhaye ibihumbi amajana atanu, uhaye ibihumbi amajana abiri, umwe wese ku rwego rwiwe ukuntu ahari ashobora kwegeranya utududu. Ubududu vraiment ni kibazo uyu mwaka. Uno munsi twahora dushika muri kino gihe ubududu ubufu buri ku majana 5 4 n'itanu, mugabo uno munsi buri ku majana 7 n'itanu. Karibu kiriya kari buri ku majana 7 n'itanu, bisigura yuko gushika mu kwa mbere mu kwa kabiri ubufu buzoba buri ku gihumbi. Ico gituma tusavye leta mvyeyi, leta nkozi irabe ikintu yodukorera, nimba ari abo ku mipaka bavugana nabo ku mipaka bugurure, kuko ubwo ahora buva Tanzania ntibuza neza, kandi ndazi ko tubanye neza na Tanzania. Arabe bavugane duhanahane urudandazwa atari ivyo n'ukuri. Haraho tubura tukabura kabisa, ugataha ukamara n'iminsi 2-3 wicaye muhira wabuze. Umva rero leta mvyeyi nirabici dukorera kweri, ni tugwe mu bana surtout abantu bato bato. Je ngira ngo nk'ababonye televiziyo mu myaka iheze barabonye yuko naravuze ku mupaka w'i Buganda n'u Burundi. Muri ico gihe nakorera muri Uganda, Kenya, Tanzania, niko kazi nakora. Mugabo ubu nararavye n'imyaka mfise, ndabona yuko kuja na voyage no guma haruhande y'umuhira ncaja muri aka kazi k'ubufu. Ubu uno munsi mfise imyaka 9 ndiko ndaja mu mwaka w'10 ndi ngaha mu bufu. Mugabo ibintu mbonye ubu sinari bwabibone. Okay, je ubuzi bwose narabukoreyemo. Je akazi k'ibotike naragakoreyemo, akazi ko Tanzania, muri Kenya, Uganda narakoreyeyo. Mugabo vraiment akazi kifu ufise umutahe ukagira n'abakiriya, ego vraiment nakazi kariha, nakazi keza gose keza. Mugabo ubu kariko karatituka kuko nta bududu turonka. Gasana kariko karatituka, peut-être bavuga ngo ubududu bwaragwaye, sinzi rero ico leta yo dukorera kugira ngo ishobore peut-être gutanga rindira kwanza mpeze kuvuga, peut-être gutanga umuti kugira ivyo bikoti ntibibandanye bigwara. Ego umva mugabo akazi k'ubufu vraiment sava karariha. Umwana ntaburi cyaje, umwana ntaburi kaye, nka jewe je na Mutama turi ngaha twese, umwana biga ama university bariga, simburi condya byose n'ukuri byose simburi condya. Ndahira abana amashure, ndabapanga y'Ibujumbura, ahinzu ndariha, turabayeho neza vraiment. Mugabo biko bigenda biratituka kubera ubududu ntibuboneka. Yo baregera Mabukwe mukama baranyegera n'ukuri ndabereke, kuko ngaha naho yo batafise umutahe byarashobora kuza nkamuha ibiro amajana 2 agashira haje imbere yanje, acaronka ikiro cy'ubufu, akaronka n'imboga, akaronka n'amafaranga yo kurihinzu. Abantu bose no hanura bashobora boza nkabereka umwuga, nkabereka akazi, kuko ngaha kuri rigara ngaha twebwe turafashanya. Uje naho bufise ikiro cyawe ijana, amafaranga y'ikiri ijana, urashobora gutora n'ibiro amajana 3 ugashira haje imbere yanje. Urabona imbere yanje ngaho, ugashira haje imbere yanje ukadandaza, wabikenya wowe ukabaha, je ndanguza nkaheza nkaranguza, ubuzima bukabandanya. Je ngira ngo leta n'umuvyeyi wacu nimba yoba ibishize mu nguvu ikavuga ati nimukorere mu makoperative, je ngira nta kibazo twakorera mu makoperative kuko ni vyiza birafasha. Nuko twe turabamezirima tudatora amakredi, kuko mukorera hamwe murashobora gufatana amakredi mugakora mukiyungunganya ibintu bikagenda neza. Muga twebwe abayisilamu kirazira tumukoresha dukenya ufise. Ego yaba hariho banki peut-être idashirako ama intere,
twoza turatora amahera umuntu agapoteka navyo nyene leta twobisaba leta ikabidukorera ikarondera nimba hariho umuntu afite ikintu apoteka afite nka parcelle irimo titre tugapoteka ama parcelle mugabo ntibadushirire kwa ama intere kuko twe abayisilamu ama intere ntayo dukoresha ego byo bari byiza gusumba nico gituma imbere y'igihe hajya mu ntango nimba wumvise navuze nti leta mvyeyi leta nkozi nerabici dukorera abanyagihugu bato bato hariho abantu tuzi imyuga dufise amaboko dufise ishaka ryo gukora mugabo ukaca usanga uburyo ntabwo dufise ugasanga uranka jewe ndafise abana biga ama universite ndafise abo ndeze abuzukuru iki ugasanga umuntu abatuze nk'umuryango w'abantu nka 17 mugabo ukaca usanga urafise ishaka ryo gukora mugabo imitahe ntayo tugira umva nico gituma navuze hari imbere navuga nti leta mvyeyi nirabici dukorera itarabici dukorera abantu turagwa mu bana bazova basanga abana bavyimbye amatama ati none hajya vyagenze gute kandi bamaze kuza nk'abanyamahanga bagasanga mu Burundi abantu bavyimbye amatama jengira ngo leta mvyeyi iyo nayo yo hamaramarira ntivyo bavyiza nirabe rero kandi ndazirabishoboye kandi ramaze kubikora kandi n'ubundi zobandanye bikora iraba abantu bato bato itugwaneko turafise ishaka ryo gukora turafise umwete wo gukora mugabo usanga uburyo aribwo atabwo kuko ufise ishaka ryo gukora ukaba ufise uburyo iki kimwe chance uja mu kindi kimwe chance uja mu kindi kuko ubufise appui ubufise uburyo umva rero igihe appui niyo tuguze dusaba rero leta mvyeyi leta nkozi idufate mu mugongo tw'abantu bato bato nka sirtu nk'abantu bo kubufu simvugiye bose hari abishoboye hariho n'abatishoboye jengira ngo leta mvyeyi nirabe ikintu idufasha hanyuma izotubwira ukugere twobikora kugira ngo dushike ku ntambwe nziza abo bantu jengira ngo bariho abantu nituremwe kumwe ntidufite imicimwe hariho umuntu yumva umengo yoguma yicariye gusa yiryamire yaronse yabuze ntaco bimubwira mugabo umaze kugira famille ikuze uvuga uti ndafise abo nigisha ndafise abo ngaburira naho nyene ni zangorane nyene kuko umaze kwicara uri umumama ukavuga uti ndekera umupapa bari bakora wenyene uba abapapa so bakwiye gukora bonyene dukwiye gufashanya kuko aho tugereye uvuze ngo hakora umwe murahagwa mugabo umupapa akora n'umumama agakora muri ingunganya mushika muri vyinshi iterambere mu rugo riraza mugabo uvuze ngo hinge nicare jewe ndumumama ngo ncinzara sokoza umushatsi jengira ngo sivyiza umupapa bari we agira havamo inyuma y'ivyo urusanga iyo mupapa atashe umumama abana bamufira ko nabi niyo hamwe haca havamwe bamwe bavuga baca baza kwigurisha kuko araraba akavuga ati none mbaho gute simenyereye kudandaza simenyereye kuyiruka umva umuhaye gihombe umuhaye bibiri barajana ko kacusanga na zangwara nazo ziramufashe inkurikizi yayo no gusiga abana ari imfuvyi rero abamama no bahanura yuko bo kuyigisha gukora hakiri kare bahaguruke bakura amaboko mu mpuzu dukore nimba ari voka dandaza nimba udafise uwo mutahe w'ubufu dandaza ivoka dandaza ibiyoba uno munsi hajya uri kuraraba hajya hari abantu bariko baradandaza iswa aradandaza iswa yaronka akavuga ati ndaronse mu gihumbi abana banje barariye ahitana inusu y'ubufu ngaha cyangwa ikiro cy'ubufu akagura izo swa nyene abana bakagenda bakarya bakabaho urumva rero abo boba bagifise ubwenge bwo kuvuga ngo twicare tugume hamwe ayana basha nibaze kwa mabuke ndabigishe ko ego sirtu nobwira abamama cyane cyane nibo nobwira kuko urugo rudafise umuvyeyi aciye ubwenge akora akazi akura amaboko mu mpuzu nisi yose urugo ruzokwa ruri inyuma ndabasabe rero abamama bose baba banyumva uno munsi kuri radio na televiziyo bahaguruke uzoba wese adafise iyaje cyangwa adafise cyabaza asha nashike ngaha mukabasazi ku isoko kwa mabuko abaze gusa mabuko cenzo mugira imigambi zo mubwira nti umufise umutahe ungana gute uwo mutahe woja muri ibi abana bazobaho nimba ufise umutahe kwiye ikiro ijana cy'ubufu ngo ndaguha ukorera urondera ubugari bw'abana nibakorera amaboko mu mpuzu baze dukore kugira ngo urugo rureme urugo rufise umugore atari shapu adashapuka atazi kurondera urugo rurononekara kweri kuko urugo ni babiri hakoze umwe urugo nta kibuze rudasambuka yego murakoze namwe ubutumwa bwacu mu gushikanye kwa leta mvyeyi leta nkozi cyane ukazina bitonde sa agati zinanje nitwa Filimato usanzwe ukorera ngaha je nkorera ngaha nyene musi y'isoko
je nkora akazi ko kwikorera imizigo ndabakorera n'undi abonetse nkamukorera kandi baramemba nyene bikagenda neza mu buzima. Intambamyi ntizibura, kimwe gusa intambamyi twe turabona mwino misi ibintu byagiye biraduga ibeyi, niyo ntambamyi twe turabona. Hama muri buzima sinzi yuko n'ubuzohinduka, ngatwizeye yuko ngira ngo na leta mvye izobidukorera n'Imana nayo izobikora, muga turi mu buzima nyene budasanzwe ko ibintu bigiye biduga ibeyi. Je namaze imyaka ishika kuri 8. Yego nukuri abana bariga ni neza, nagiye akarasyo kabonetse abana barafura inaje ngafura. Ubuzima nimwe ndabushima. Ukazina je nitwa Ngendakumana Gerard, naje nkora akazi k'ikisungusунgu gupakira no gupakurura. Igisungusунgu nakazi ko gupakira no gupakurura, nakazi k'abantu bikorera imizigo. Nisanzwe n'umwuga uko benshi babishobora, urashobora no kuza bikakunanira. Nakazi wumva ko gupakira no gupakurura, nuko kwikorera imizigo mu bisanzwe. Turarifise ishobora hamwe tuzatwashomwe udufaranga duke kugira umuntu agwaye aca agenda yikoreko, hama ukaca bakuvuza nyene turi kumwe twese. Ishirahamwe turimo ni ishirahamwe ndagiye gatoya, ishirahamwe koperative Sangwa niryo turimo na twebwe. Batamvye korera nirabe iziradufasha kubera kwera mwe dukorera ntafashe ko na boss igihe usanga muri murashwana ukora nk'amahera kubera abantu ba boss ugasanga muri murashwana kugira bayakwe, mukarinda nyene guterana amajambo mugari ko badushigikiye. Je ndibaze ko atakintu na kimwe copfa. Mwakoze nawe.